murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri imitahe yabo barayiguhaye cyangwa ntayo baguhaye? jewe ibyo bakubwiye ntabyo nzi mugabo bajya jewe nukuri umviriza ntiyomera ko baguha amafaranga yabo. umviriza chef nukuri jewe ndakubaha nashaka mumfashe ibintu tubyoroshe. Oya nta kibazo, we basubiza amafaranga yabo nkuko babisaba, nta kindi tukuronderako. Vyahavuye bigenda gute? Toto ko twamushikanye mu minwe y'abaganga aha baramubona. Yego. Tuva hano ku ivuriro tuje kugira yani madosiye harakeye. Sha, jewe ndindiye kujya muganga yatwakira garuka ndamushe ko minota. Yagaye butungane. Yego. Washimise nyene urashimangiye. Aha. Rega je numvise umubwira mu kanya nkibaza ngo muri ko muratera. Oya siniko ndafite nakadede. Nta kunna ko umuganga yobuze ubutungane gukora ico bujejwe. Erega nawe we nuko bitegerezwa kumera. Nta kuntu nakumwobuza muganga gukora ico ajejwe. Aha. Je rero mvanga hano ufise version ujya muri escape imbere yuko avugana n'umuntu numwe wahi rusange. Umuntu dukuye ibirwa ari muri ambulance. Tukarina tumushikana no rusanga ari muri koma. Avugana nawe gutega toto. Baramukoma. Sinabonye babatera dozi kwiye umuti bakacavyuka. Aha. Kuri yasomye nturi. Nibaza ko ivyo kumuvyura vyomwica. Oya. Erega na dogiteri yabivuze harya barabona ko bamuvyuye vyo hava bigira ingaruka mbi. Hamwe naho yopfira muri kumatavuze naho. Twoba duhomvye. Uyu mutipe ni bafise inkuru kwiye yimvaho kuri bujya bwato. Yego nubundi ko ari we yarokotse wenyene. Niyava muri ko mukuri kuzoja hamwe. Oya. Sinshobora kurindira. Reka bibaye ngombwa. Dogiteri n'umushaki nkoho ntagufyina. Agete zose zananiwe zica zidadanuka mu segonda umwe. Mukama wanje. Mbya ndakwereke. Vuga bukebuka abo bagwayi bakumve. Uvuga uko kandi ujejwe umutekano ntuzewe. Abanyarusangi baranyotewe kuri kwizina rya bujya bwato bwabo. Kandi bakurindira igihe kirekire. Ndabitahura ivyo toto. Naje sije nzobona. None. Bamuvyure tumubaze. Mbega urabona ko na nyamubisha yabwivye twoca tumuruma. Yubundi wafashe nase kunyankira rero. Erega ntibakwankiye to. Anyankiye. Muganga yakubwiye aturindira ujya mucika cumu yikangure ave muri koma. Nta kindi. Mbega kandi ndakubaza. Ubu ugiye umubisha yo caca mbujyahumye abaganga akamuhosha atavuze na kimwe. Wibaza ko vyogenda gute? Yo toto. None kivyo wavyiyumviriye gute? Aha. Twebwe abajeje umutekano twumvira turi scenario possible. Ivyo ngira ntawo vyubahuka nuko kubikora. Kuko ndazi ko nk'ubu abantu bose bagize uruhare mu izina rya bujya bwato. Aho bari ko barasha coba kuko barazi ko ivyabo bigira bimenyekane. Brigade toto. Amakenga yabundi yatahuye yose. Ntawe umenya kari mu mitwe y'abantu n'ukuri. None tukore gute? Bamutere doze tumuvugishe twumve. Oya reka tugende tuzogaruka. Ko twavuye ubwo amahoro tugashikira usanga amahoro. Nitwotera kajagari ngaho kwivuriro byoboneka nabi. Okay. Reka nta kundi. Polisi. Wecu uguma hajya ku muryango ujya mugwaye tuzanye. Tari umuganga muvura canke jewe canke kadede. Ntagire uzomwegera. Wavyumvise? Mbe mwabako. Aho ni muzi nzo telefone mwakutere mukaza. Yo mama jenda gusavye nihanganire gato gusa mpeze gukosora article yayiko nca mfungura. Uho gapwine bigufi. Antene fiche na fiche. None murapfuma mu mugendeke guteka bazi. Urazi ko nejo ku mugoroba utafunguye gakwi. Reka nejo numva tapete mfise. None umuntu afungura kuko ashonje. Munyumvira kakamara amaza ku mukobwa ntuzi. Basura turangira uwo muti w'inzara wobuye. Burya nahirya ejo wewe ntiwaje ku meza. Abo? Queen, ivyo mama avuga nivyo? Yego. Habwo usanga ari zamiwe zasuye kumvyoka I don't know. Je vraiment sinzi gusa numva mu nda meze fo. None ukaja kwa muganga. Je nta nivyo nari nanabonye kutagifungura. Mba naraguhitaniye dozi nyinshi. Mbesha ko nawe utakijyaha wari kubibona gute? None ga mama uhera mu gitondo gushika ku mugoroba atakindi umbwira atari etane wumva no kuguma iruhande shaka iki.
ndabibona ko mpungara none ngire gute nibagira indero wampaye dutangura gushwana reka vraiment ico nikibaho nta naho none abihera mpitamo kukubisa eka noneho kanye burya muri iyi nzu ndabona ko ata muntu numwe akinyuba mama ayo ma discussion yagutya vraiment tuzoyagumamwe gushika ryari nubona ko turuhisha gushika wibutse ko ndi nyoko yakuvyaye ukanyubaha mama ukubaha n'itegeko ndaguhaye kuko burya ni ku neza yawe mwanje bine songa tuwo mwana ku mutima nzi ku mutima kanye biba byamaze kuba mufate hanyuma ngo nta peti gafise kandi kabagazi byo kavangatije muri banki kwa mwami sinjya kare yari yakandi mwese imani bazirabagaragaza kuri kanye muha amazi atise mu kanwa iyo mana ndafuye iyo mana ndafuye ntacuba turagerageza kwigerera hanyuma bazigize gusangisha burya zigenda zo mu kabare ntawe uzi neza zateguwe akira amazi kwina akira amazi mugabo rero ndakubwira ivyo wadashkura vyikoropera Jesse nkora ko mwana wa mama rekera umwana itabiye telefone yawe mbona ari numero yari sereka nitara allo oui Ali ça va ego ni bonje ndashima ufitiye inkuru ishushe emwe reka nze oya reka ndaje ndagusavye ndindire bagenzi inama yacu ya komite bose nibaza kwiza kudutwara umwanya munini karibu tuyage John gerageza usimplifie vraiment izo formalités z'amanama kuko twebwe abahome d'affaires time is money funde bon sindabatevya kuko na jewe amadosiye ndindiye ni gifyo ko tumvikanye rero dutangure ntuze Alice comptable wacu atubwire neza ibigigaye uko byifashe ego murakoze nkuko funderi yabisabye rekanyarutse ico nabamenyesha nuko ubutunzi bwifashe neza nkuko mubona kuri izo mpapuro niyo rapport finance ibi ni ibintu byo gushima kweri ego igikurikira none ni igihe bon igikurikira tugure amakongerateur yo kubikamwo izifiza zitaba exporté kuko tumaze imisi tuzitaza tuvigiyeko hama twaje duhomba bon ivyo murabizi ego ngizo performance ama societe twaselectionné wo tuza gushima ku biciro yaduhaye niwe ca telefone ngire commande bon oya ni telefone ahubwo kwishikira muri magazi yo kwishikirayo hama ucagure voilà ariko mwe narisiga John sinzi uko nzobibasigura kugira mu vyumve ibiki umviriza konjerateri ni jewe nzozigura jewe nukuri ntudusubiza inyuma funderi ntudusubiza inyuma ahubwo we Alice ni wisuke mu vyo utazi bega nk'ubu woja kuzigura baguhiza fake wibaza ko dusugura ikikobera iwacu asoma ibibaye funderi no oya ikavrema kuko ikibazo rega ifunderi nigihagaze ngaho aha turiko dukurikiza icanditse ego iyi procedure twagize niyo yanditse muri règlement d'ordre intérieur ya izime sindi ko ndabumva none ibintu none igikuru suko izindiro nka congélateur no yo oya vrema aho yibwe jisi ndikunda bumva nafise abajama biwe bazidanda zuko najemba naziguze ntaciye mu nama umviriza rero ivyanje nawe we ntibisa jewe ndi actionnaire principal sinumva n'igituma muri nakunyayaguza mwirengagiza ibyo munsi ivyo ntibyumvikana nibiki mwebwe umviriza funderi tuye twanka gukorera kure y'amategeko kugira ntihaduka icuka kibi hagati y'abactionnaire b'abaseruko n'abarengero byo rero birabasha hapo mbega ubundi ho mwibaza ko iyi komite muvuga bayitera amashugwe bose ikibazo si ico no
Oya, twebwe umwanya n'inyungu za bose zashizwe imbere mu ngingo zose dufata ibisigaye babibaza amategeko apana twebwe umwanya wose ngo amategeko none nicyo cyitwazo mufise iyo mushaka kundinganya ku mutahe wanje biba ibyo funde nukuri turazi uruhare ufise muri izindi ariko ntibigushira hejuru y'amategeko oya nimubyumva nuko muvyemera ko mfise uruhara rudasanzwe uruhara ntangire arizi sinibisanzwe urabizi Funderi ntawe utabizi ariko ni kuko wova muhakaza uwundi mu actionnaire w'umuseruko kavuga ko afise ijambo rya nyuma ngaha uwo mwemera agafunderi reka twirinde ingorane ndakubwire gafunde izi nikorera ku mategeko sibyo kandi mwibuko ko twakoranye kugira tuyige ikibazo gihanze abactionnaire bose rero ninyishu dutora iza kuduhumuriza twese John ndakubwira urekane nizo mvugo ziruhisha imvugo ziruhisha ego mutampaye uburenganzira bwanje ucugiri signature yanje ntayo muronka voilà d'accord muvyumve none twe ko twagusiguriye neza ko twakurikije amategeko ntusinya kubera iki Funderi none ahora kudusinyira ifite ikabandanya kuburira ngaha kuri izine kweli ibyo wobikora beko mundaba twe twumiwe ndababwiye sisinya Nkunze wapfa ntibakugusohokana vrema kubera iki gashusho oya wiyo wanyumvise ugumumbwira ngo nge nongerenywe ariko wewe raba ivyo uri kurangirira yo kanyenyeri wanjye ndahaze please sibyo kandi rero nashimye cyane wamfashe bien sana ntango rero kwimbira gutaha no ariko kuvuga ko utaha ntaguhaye inkuru yanumye ndagusohokana oya ahubwo severe naza n'icupa ry'umuvinyu sinoyivuga shiri habaye ikimbwira yo bebe nukuri Imana ni nziza mana nkimenya numvise atawundi nosangira umunezero atari wewe gusa vyavuga be nukuri jewe nyine umva ubuye sinumva nyene ko hari uwundi no partage ibindyoheye canke nimba bayaca atari wewe mon bébé bayo kubwawe tu sais umunezero wawe ni umunezero wanje urabizi bro yaba ingene uryohewe nawe ntufungura vraiment ivyo birankwiye Gamana ushaka kundiza n'ingene ndyohewe merci amour de moi merci mbere raba umbwira iyo uranyishe hejuru OK 3 2 1 0 enquête y'ubwato igira ibe conclue enfin ubwato ego igira ihere kumega ntuvyumva gute yes none igihe udatahura aho naruhiye ngirenze namenya ibyabaye kuri burya bwato warose piste cyane mve habonetse un rescapé un rescapé encore udatahura ego toto na kadede bamukuye ibugohewe ubu ari no mu bitaro ahi rusangi amwe ahanyene oya nivyo cyane mvuye ubasha ejo mu gitondo nzojya kumugirisha interview uzomerekeza baby ndebatse oya nta mwanya narumakanye nta mwanya woronka ntuzi ko nzoba ndi ku kazi gipe twopfuma tuzinduka basi urazumerekezesha muri iyo moment historique de ma carrière et de la tienne d'ailleurs kanye oya vraiment urazi ko takintu na kimwe nigera no kwankira wewe vraiment urabizi kandi tu connais que ton bonheur est le mien tu sais nabikubwiye kandi urabizi si unzoba ndi si unzoba nacho si unzoba ndi nawe vraiment gipe hari ikintu kiko kirancanga icaye chaque fois wamundonkera umwanya ariko cette fois biranse ko wona mperekeza no ku mugoroba basi sivyo en plus omenga ntunabiryohererewe kubera iyo nkuru yari kukuryohera nka Jean wa izine mugabo birirusha
mbega amakenga mu kurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nk'uko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mufatiye ku nyifato ya Funderi mbega uwo dusangiye umugwi ibyo atubwiye byose twoca tuvyizera tutarinze no gushishoza intererano z'uno museka tuzihere kuri Hakizimana Emmanuel avuka mu ntara ya Gitega muri komine Gitega ku mutumba wa Higiro mu Rutoki yagize ati wo dusangiye umugwi ibyo atubwiye byose ntitwopfa kuvyizera ati kuko hari aho usanga ashaka gushika ku nyungu ziwe agacaca kuri wewe ukamubera ikiraro cyo gushika ku ihangiro canke ugasanga niko we wavyumva bidasigura ko uko avyumva misi yose kwa marukuri atahubwo nyabuna woshishoza neza bibaye ngombwa ugahanuza uwo musangiye canke mudasangiye umugwi umubanyi umuvyeyi inshuti n'abagenzi na karengo umutwe umwe ntiwigira inama Innocent Ibubanza Mucimbizi yagize ati nyifato ya Funderi ndayiteye ivyatsi ati kuko uwo musangiye umugwi simaka byakubwiye ubifate nkama ati kuko ubanza ugashishoza ati kuko hari aho usanga kubwiye gukora bidafise umumaro atahubwo wobanza ugatohoza ukamenya neza kwivya kubwiye ari byo ati hama nawe ubwawe ugafata icemezo wabanje gutohoza Reka ubu naho tuje mu ntara ya Mwaro muri komine Bisoro muri zone Rorero aho Nduwimana Vianney yagize ati ku bwanje nk'uwo twoba dusangiye umugwi canke icace cyose duhuriye ko ati ntitwojana n'ivyiyumviro vyiwe byose uko bije kose ati kuko uwo muhuriye ku bintu aba ari umuntu ashobora kwihenda akavuga bitari vyo atahubwo dukwiye kubanza gushishoza tukaraba ubuvuga ukuri tutaravye ka mwana wa mama na kare basokuru barayamaze ngo ukuri guca mu ziko ariko ntigusha Ingenieur Janvier Dusabimana aba muri komine Muha muri zone Kanyosha muri quartier ya Kizingo y'Ibihara mu ntara ya Bujumbura Meri yagize ati igihe wo dusangiye umugwi avuze ikintu ntidukwiye kucemera gihuti tutabanje gutohoza neza makuru y'ukuri atahandi ho tukosanga twemeje bitari vyo ugasanga twacanishijemwe abandi ati kuko ntituba tuzi neza ko ivyo avuze ari ukuri Reka intererano z'uno musi tuzirangirize kuri niyo nkuru Oreste aba ifota muri komine Ndava mu ntara ya Mwaro aho yagize ati ku bwanje wo dusangiye umugwi ntidukwiye kujana n'ivyiyumviro vy'uko bije kose ati kuko nawe n'umuntu ashobora kwihenda atahubwo dukwiye kubanza gushishoza neza tukaraba ukuraho kuri na kare barayamaze ngo ukuri ni kuvuga ukuze kuvuga ukuzi Reka intererano z'uno musi tuzigarukirize ngaha tubonereho no gusaba imbabazi mwebwe mwese mwatwandikiye ariko tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho ni wa mwanya tubasomera akabazo ku gice muhejeje gukurikirana akabazo nakagakurikira turumvise uko Funderi yifatiye mu gahanga abarongoye izine mbega hamwe bo kwicara bakayaga bahuza kugira bakemura ibibazo vya izine hari ico vyokonona gute ndasubiramwo turumvise uko Funderi yifatiye mu gahanga abarongoye izine mbega hamwe bo kwicara bakayaga bahuza kugira bakemura ibibazo vya izine hari ico vyokonona gute akabazo murakumvise mukamufisha mushikiriza ni mutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nawo wifuza kwironkera igikino muri kiri kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri nimero 61 ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku rubuga rwacu ariko rwa Facebook imbere kurangiza reka twibukanye ko cari gice c'amajana 866 muri kwa rukurikirana rw'igikino murikira ukuri murakoze naho utaha cari gikino murikira ukuri murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza